Hello, my brother, my sisters. Uwari wo wese ndamuramukije mu cyubahiro ciwe. Okay. I'm sorry. Mazimisi ntabaganiriza. Rabizi ko kurimenya byinshi TV hari ibintu tumaze imisi tuganira bijanye na Binance na crypto money. Kubera yuko rero hari ibindi byinshi tugomba kuganira kandi biba bisaba ko byose tubicisha kuri menya byinshi TV. Shaka ndabaganirize ku matora ya state. State rero ibintu byamaze kuba umurutu. Yeah. Bo for me n'umunezero udasanzwe kubera yuko Donald Trump yamaze gutsinda Hillary Clinton. Ni ibintu biryoshe sana kumva ko Donald Trump yatsinze amatora ya 2024 muri Amerika, akaba yongeye kuronka amahirwe yo gutwara igihugu ca Amerika inshuro igirako kabiri. Biraryoshe numurutu. Yeah. Bo urazi impamvu niko ndababwira yuko biryoshe. Je byanjoheye vraiment. Twari tumeze nk'abafunzwe. Twari tumeze nk'abari mu gasho. Imisi myinshi tumaze turi mu bibazo binabira twibaza ingene bizohera. Donald Trump aje nk'inyishu y'igihugu cy'u Burundi. Yeah. Numunezero udasanzwe kabisa. Amakuru ariko araca hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ariko aravuga neza na neza yuko Donald Trump yafashe igihugu ca Amerika, akaba ari wagiye kurongora igihugu ca Amerika. Rero kuri Donald Trump canke kuri Hillary Clinton, yitwa Hillary, yeah, yitwa Kamala Harris. Ari nihenze ngo ni Hillary Clinton, ni Kamala Harris. Niwe bariko barapinzanya na Donald Trump. Ariko rero mu bintu byatumye numva nishimiye yuko Donald Trump yotwara igihugu ca Amerika, hariho intambara yo muri Ukraine. Ariko rero ubunyene mpejeje kubona amakuru ariko aravuga yuko Donald Trump Moscow ntabwo yigeze ishimira canke ikeza Donald Trump. Ibintu birayobeye, abo bazungu baragoyesha. Ndakunda kwivugira ko abazungu bagoye. Kubera iki none Moscow yoba itashimye gukeza Donald Trump? Ngaha ndiko ndabona amakuru ariko aravuga yuko Donald Trump bazomushimura ku byo yakoze. Abazungu bazi ubwenge bwinshi, ariko kimwe mu bintu bitumye ndyoherwa nuko Donald Trump yatsinze amatora ya Amerika nuko intambara y'Uburusiya ishobora guhagarara. Nukuvuga ngo Putin ntacarabivugago. Ariko Donald Trump wewe yamaze kuba president wa Amerika inshuro igira ako kabiri. Putin nawe yanse kugira icyo bivuze ko
pas de félicitations. Biraherera hehe, iyi picha turayikina turayirorera hehe. Ariko ushaka kubabwira nuko kugeza uyu mwanya Donald Trump yatsinze. Nukuvuga ngo rero shaka kubabwira ibintu vyoba vyatumye ku ruhande rwanje nishima. Nukuvuga ngo kuri kote y'u Burundi, kuri kote ya Afrika, intsinzi ya Donald Trump ni intsinzi y'Uburusiya, ni intsinzi y'Abarundi, ni intsinzi y'Abanyafrika, ni intsinzi mvuge gute, ni intsinzi ya perezida wa Korea, perezida wa Korea muramubona umucamake ni intsinzi kuri we, kubera yuko perezida wa Korea uyu mwanya ari kuri kote ya Putin. Nukuvuga ngo rero amakuru turiko turabona nuko avuga yuko mu Burusiya bo nabo ataco baragira ico bavuze, nta felicitation, nta gukeza perezida wa Amerika mushasha. Nukuvuga ngo ibi bintu nyene birateye amakenga, ariko kandi ntabwo biteye amakenga perezida wa Korea du Nord yitwa Kim Jong-un. Uyu Kim Jong-un nukuvuga ngo ni intsinzi kuri we, kubera yuko ubu kugeza iyi saha ibara riraguye kuri OTAN canke NATO. Biraherera hebasha NATO, OTAN nukuvuga biyunze, nibihugu vyiyunze bijame kugira bikubite vyongere bisekeze Uburusiya, kubera yuko Uburusiya ni igihugu gifise inguvu zikomeye kabisa, inguvu nyinshi, kugwa kuko badashobora gukubita Uburusiya ari igihugu kimwe. NATO rero n'ibihugu vy'Uburayi vyiyunze biraja hamwe, ravuga ati Uburusiya kubera yuko ari igihugu ciganza cane kandi cihagarara ko ifoko dufadikanya tukabwereka yuko ari ubwana, ariko vyose vyaranse. Ubu iyi myaka iriko iragera ku myaka 4, namba yatanguye 2020. Iyo ntambara rero ya Ukraine ikaba ari intambara yateje ibibazo vyinshi, kuhera mu Burundi kugenda Afrika kugenda za Amerika. Nukuvuga ku isi yose intambara y'Uburusiya na Ukraine yarateje ibibazo vyinshi, na cyane cyane yarateje ibura ry'igitoro, iteza n'ikibazo kijanye n'ifaranga. Nukuvuga amadolari yatagaciro, amafaranga y'Uburusiya yaratagaciro, sinzi nyene bayitwa sindavyibuka. Okay, nukuvuga ifaranga hirya no hino ryaratagaciro kubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ubu rero ico turiko turabona cabaye, kandi cabaye kizima. Tunatekereza hamwe Donald Trump atoduhemukira, ubu intambara y'Uburusiya na Ukraine igira ihagarare. Ibintu bisa n'ibi bibaye kuri perezida wa Ukraine byarabaye mu miseze kw'ishingiro ry'abadive. Abantu mwagiye murakurikirana amakuru y'ishingiro ry'abadive, ibintu bisa n'ibi byarabaye, aho ishingiro ry'abadive habaye akajagari. Ako kajagari karaburirwa umuti,
ariko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gufata igihugu, solution iraboneka, ishingiro rishikirizwa bene ryo, umutekano uraboneka. Ya igihe cyose rero Imana yama yitambika mu bintu byabaye ingorane, mu bintu vyayoberanye, mu bintu vyaburiwe inyishu, Imana yama iseruka cyangwa Imana yama yigaragaza. Nivyo koko no kuri Donald Trump bibaye nk'uko. Donald Trump abaye inyishu kuri Putin, abaye inyishu kuri Korea, abaye inyishu ku Burundi, abaye inyishu muri vyinshi. No kuvuga Donald Trump abaye inyishu muri vyinshi cyane ntodondagurira ngaho ngo mari. Ariko Donald Trump abaye iki inyishu. Rero gituma ariko ndababwira ati Donald Trump abaye inyishu kubera yuko twari twarabuze ikintu kizomara intambara ya Ukraine. Ariko uyu mwanya intambara ya Ukraine jewe mu maso yanje sinzi ko n'umupastori cyangwa sinzi ko n'umuvugishwa, mugavyo mu byo mbonesha amaso intambara ya Ukraine irarangiye. Intambara ya Ukraine iraheze. Ati rero iyo ntambara ya Ukraine iheze gute? Nukuvuga ngo kuri Donald Trump ya no businessman. Donald Trump no businessman. Nukuvuga muri we ikintu cha economy kiri très avancé, kiri très élevé. Kuri Donald Trump nukuvuga ngo n'umuntu akorera muri economy, ibintu byo gusesagura no. Murati twasanzwe ari umutunzi akomeye cyane muri state muri Amerika. Intsinzi ya Donald Trump kugeza uyu mwanya ibaye inyishu ku bantu bose, ibaye inyishu ku Barundi n'Abanyarwanda n'Abanyamerika n'abaki nukuvuga ibintu Joe Biden yari karakorera Abanyamerika byari byarabasese. None uyu munsi inyishu y'Imana rero yabonetse. Inyishu y'Imana yabonetse. I'm sorry. Okay. Yo muri Amerika zinzi se niyo muri Amerika murabona yuko atavyo kuraba yiga amatora agenda ku murongo neza mu mahoro n'umutekano. Ibintu birakwiye kutwigisha natwe Abarundi, birakwiye kutwigisha. Rero uyu mwanya je nkaje ku ruhande rwanje mvuga ati n'igitoro kizoca kiboneka mu Burundi. N'igitoro kizoca kiboneka. Hari igihe Abarundi twibaza ati ibi bintu biterwa n'iki, n'umugambi uri ku butegetsi, ni intwaro itameze neza, ariko nitumenye yuko intambara ya Ukraine iri mu bintu byatumye igitoro kiduga. Ko murabizi ko kuva intambara ya Ukraine itanguye n'igitoro cyaciye kidabangana. Kubera iki? Nukuvuga ngo bakoresha amatracteur cyangwa ibyuma bijya bigwanisho ajyama blende bakoresha mu kugwana akenera igitoro, kandi ico gitoro ntibizako kibura n'umunota cyane umusegonda. Kuvuga muri Ukraine ntibikenewe ko habura igitoro cyangwa mu Burusiya. Rero ivyo bija bituma igitoro bakagisesagura mu bintu bitagira akamaro. Twebwe rero turiko turakora ibifise akamaro tugaca tukibura, kandi bikaba ngombwa ko igitoro kitabura. Igitoro biba ngombwa ko kitabura. Burya hajya naho mwumva twihagarara ko ngo igitoro ngo kibura mu Burundi gusa, siho honyene
uwakora amatohoza yosanga no mu Rwanda atakiriyo, usanga muri Tanzania atakiriyo, usanga muri Kongo atakiriyo, no mu bindi bihugu, kubera yuko iyi ntambara ya Ukraine iteje ikibazo cinshi. Rero ku bw'intsinzi ya Donald Trump, igitoro je nibaza ko kigiye gutora umurongo, kubera yuko amakuru ndiko ndasoma ku mbuga nyereka yuko igitoro mbambe intambara ya Ukraine ishobora guhagarara. Ubwo ikindi kintu niyumvira kizoca kiba nuko Uburusiya bushobora gufata Ukraine ikaba imwe mu ntara z'Uburusiya. Zelensky. Pole kabisa. Pole sana, uraruhiye ubusa. Putin, NATO, pole sana, muraruhiye ubusa. Hajya ni nko gutwara inda ikavayo, uravye ibintu basesaguye, uravye imigambi bakoze, Putin, Donald Trump agira dabanganye ibintu vyose. Joe Biden yari yarapfunditse biradabanganye. Mwisanzwe Hillary Clinton, Kamala Harris ujya ibyo yotwaye byose yotwariye Joe Biden. Nukuvuga ngo ibyo Joe Biden yo mu byati mfashi ibiyo cyane bimukorera, kubera niyo yamuhaye amahirwe yo gukombata. Ariko rero burya igihugu cya Amerika je kinyigisha byinshi. Ibaze nawe igihugu gishobora gutwarwa n'umunyafrika. Amerika vrema iraryoshe. Uriko urumviriza amakuru ya Amerika nta yandi makuru wo kumviriza. Amerika iraryoshe cyane. Amerika iraryoshe cyane, aho umunyafrika ashobora kuja gukombata n'umunatif wa Amerika. C'est pas compréhensible, ntibyumvikana nawe kebuke. nukuri. Bo rero aha numva norangiriza nkaba gusa ndashaka kubabwira ko kuri jewe ni kudo chapeau kuri Donald Trump kuba yatsinze amatora ya Amerika. Tugiye kubona bishasha, tugiye kubona isi ibintu bihinduka byinshi, tugiye kubona ibintu byinshi mu butunzi. Murabona amafaranga y'u Burundi yarataye agaciro, idolari ryarataye agaciro, ubukene bwariyongereye kubera intambara ya Ukraine. Ariko ubu intambara ya Ukraine nizera ko Donald Trump agiye guhindura ibintu. Very good. Kandi intambara ya Ukraine ihetse n'igitoro kizoca kiboneka. Sindababeshe ngaha mu Burundi n'igitoro kizoca kiboneka. Kandi ibintu bibaye muri Amerika bitwigisha aya n'amateka. Donald Trump yavuze ati aya n'amatora azosiga amateka ngaha mu Burundi. Bo vraiment Hillary Kamala Harris yari umunyafrika nkatwe. Uri vraiment wihangane Kamala Harris, wari uwiwacu, wari umunyafrika, byari ngombwa ko tugushigikira. Mugabe imigambi yawe nayo wapi ntiyapasa. Ntiyapasa kweli, ntiyariyo imigambi yo gushigikira abantu bakoroza inda. Imigambi yo gushigikira abantu zenya baresibiene, abantu babana basangiye ibitsina. Aya ntiyari imigambi vrema. Nukuri Joe Biden yaraje neza, ntuzenya Donald Trump yaraje neza. Hamwe batari kumutora byari kumbabaza, iyo batora Kamala Harris byari kumbabaza, kuko imigambi yiwe yari ipfuye mu mutwe.
yego ngira yari yabuze imigambi aho abantu yaripfuye mu mutwe, imigambi yo gushigikira abantu bakorotse inda imigambi yo gushigikira abantu babana basanga ibitsina nukuri oya imigambi ya Kamararisi ntihari imigambi itomoye, ariko imvira umugambi wa Donald Trump harimwo ubutunzi bw'igihugu ca Amerika bukazamuka bugasubira ku murongo, harimwo ikintu kijanye n'intambara ya Ucraine cari kimuraje ishinga cane. Twizere yuko Donald Trump agiye kubishira mu ngiro nk'uko avyiyemeje, uretse yuko nyene bishobora guhinduka canke bikanamwankira ko yabiprevoya aho kabikambiriya raba ariko abikora, ariko muri rusangi imigambi ya Donald Trump yari mizima. Je nari ndamushigikiye kandi nasaba Imana vrema bigende nk'uko, nukuvuga ngo nk'iyo biza gushika Donald Trump ntatsinda amatora agatsinda Kamararisi, vrema kuri jewe nta felicitation ari kumuha bwayo umwanya kuyo shapo kuri Donald Trump. Yarafise imigambi myiza nk'umuntu yatwaye igihugu ca Amerika. Mu bisanzwe imigambi yiwe yari imigambi y'umuntu w'umugabo kabisa, naho Donald Trump yaciye mu bibazo bitandukanye bibi. Murazi ko Donald Trump bamurashe urusoro rugaca ku gutwi rukamuhusha, hamwe atari gutwara vrema nari kubabara. Reka rero ndabashimire, nongere ndabasezere, mugire ibihe vyiza, mwibuke kugira subscribe, mwibuke kugira like, mwibuke kugira share kuri channel ya Menya Byinshi TV. Hama tuze turabandanye tubaronderera udukuru tw'umuruturutu turyoshe kandi tutwigisha. Ciao.